kaze kandi mu kiganiro c'intahe uno musi turi kumwe n'umutumira adasanzwe cane ariwe asanzwe azi kw'izina rya Prophète Joshua Didier Nduwimana. Kaze. Murakoze cyane kutwakira. Ego Prophète Joshua asanzwe ari umurundi yavukiye ngaha mu gisagara nyene ca Bujumbura mugabo mu buto bwiwe yari passionné cyane n'umuziki ndetse aranawukora mugabo muziki profane, ariko Imana ntiyashima ko aguma muri ivyo bihe bitari bisa neza, iramuzana kugira ngo akore mu bwami bwayo. Ubu akaba ari umukozi w'Imana, akaba ari umuprofete, akaba anubatse afise umugore n'umwana. Reka tumuha akanya atubwire ubushobozi bw'agakiza, atuganire ahanini ku buzima bwiwe bw'agakiza ataramenya Imana ingene vyagenze kugira winjiye muri monde ya profane. Murakoze cyane wabivuze. Umugabo afise umudamu umwe n'umwana umwe, ariko kandi nzogira n'abandi mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'imwemu. Imana aramaye benshi. Kera nkuko wabivuze sinarinzwi nka Joshua, kera narinzwi nka Nduwimana Didier, umwana yavutse nk'abandi. Ama nyuma mu buzima umuntu agenda ahura n'ibintu bitandukanye. Mu bisanzwe umuntu agira ingabire ndemanwa canke izo umuntu wese ashoboye kugira, akabaho n'ingabire za mpwemuyera. Muri ico gihe rero nisanze nkorera cyane muri izo ngabire zitwa ko zari ingabire ndemanwa. Bavuga ko ngira umwana muto nakunda cyane kuririmba ku buryo mu gusaba ikintu cyose nagisaba ndiko ndaririmba. Hama nkuze ubuzima bwo gukunda indirimbo buraguka cyane, aca hingira ibintu byo kuririmba ku instrumental, hingira ibintu by'ama studio. Muri ico gihe nangura kubishira mu nguvu cyane ko hari hacigiye gito nijeje kubura abavyeyi banje. Mama wanje yapfuye muri 2000, papa wanje yapfuye muri 2001. Ndabibona nk'akazi, ndabona nk'ibintu bigiye guhindura ubuzima, aho noronga ico nifashisha nkafasha abana tuvukana. Nangura gukora indirimbo, ndakora indirimbo nyinshi zimwe zizwi Amida, izindi I Wanna Live With You. Indirimbo nyinshi nakoze ama spectacle atandukanye muri ubwo buzima bwo kumenyekana n'igihababu cyo kurondera ko nomenyekana cyane, kuko weje gukora ikintu cyangwa uriko urakora ikintu uba ufise ivyumviro ko kiza kugushikana ahantu, ariko rimwe na rimwe ugasanga aho hantu udashoboye kuhishikana, ugakenera ubufasha bw'abantu bohagushikana cyangwa ibintu bihagushikana. Uri mwisi rero si Imana urondera, ucurondera abakora nkawe. Rimwe na rimwe kubera ko badafise Imana baca bagutwara kuvyo bavyarabafashije. Ico gihe rero maze kugira ivyo vyipfuzo byo kumenyekana, mbone ko nanje nomenyekana nk'abanyamerika no kora indirimbo ngaca ntunga, bimaze kwanga mu buryo buboneka, niyo naciye mpura n'abantu bambwira ngo nibishoboka gutera imbere udakoranye n'isi y'umwiza. Aho niyo ninjiye mu isimbi. Nico cambere namubwira abantu ko ngaho onye wavuze yuko wagomba kumenyekana. Mugabo kandi ikintu cambere cagusunika ko ari kumenyekana canke ko ari ubwo buzima wewe wari kurabaho, kumva wari wabaye imfuvyi, washaka mu bigaragara ikintu kiboneka, nihe ari motivation yuko ugomba gushika kure gose. Mu bijanye n'indirimbo ukumenyekana kumatanye n'amafaranga. Bisigura ngo ukeneye uburyo bimatanya no kumenyekana. Bisigura ngo abatakuzi nibaza kukuraba, abatakuzi nibaza kumviriza, abatakuzi nibakwakirana icubahiro muri studio. Muri ico gihe umva ko byari bimatanye cyane nibwo buzima, kubona abo tuvukana no giraho ndabakuye kugira ngo ndabafasha, ariko ntivyari bihari kubera ko ataburyo nari mfise. Ama rero aciye haza uwo mutima kumva ko no menyekana kugira ngo bikunde ko nkora ama spectacle. Singomba kuvuga yuko abariyimvyi bose baca muri iyo nzira. Urazi yo tuko turashinga intahe, twirinda gutsitaza uri kurumviriza intahe yacu, kuko icyo tugomba nuko yumva nimba ariko araca muri iyo nzira ahongire kuri Kristo. Hama kandi ko turashinga intahe tugomba ko anacavuga ngo ko uyu yavuze gutya nundi ni gutya, si photocopy conforme. Mwese azokwishingira intahe mu gihe ciwe, na cyane ko twebwe twigisha urukundo. Muri urwo rukundo rero twirinda ko umuntu twomuzana kwa Yesu tumutsitaje, tugomba kwaza kwa Yesu kwera kwese urukundo. Ico gihe rero bice bangombwa yuko nagura kuronderera mu isi y'umwiza. Ivyo ngomba kuvuga mu ncamake cyane kuko nibirebire ivyo nabonye
ni vyinshi. Hambere batangiye kumbuza n'umuntu ambwira ngo ni vyiza ko nokorana n'amajini. Amajini ni ubwoko kanaka bw'abadayimoni. Nibuka ko uwo muntu yansavye ko norondera. Ico gihe umuntu wa mbere yagutwaye aho hantu, umuntu akubwira ati ndafise ukungene twobigenza, yari inde? Yari umuntu muvukana, yari umubanyi, yari umugenzi, yari mwari musanzwe mukorana? Hari umubanyi narinzi ko ari umupfumu. Abantu benshi sinza kubavuga amazina batarakizwa. Kirisi bamaze gukizwa ndabavuga amazina kuko maze kubinaye, ariko batarakizwa nitwenda kubavuga amazina kubw'inyungu ko nabo nyene bo kumva kunyotegwa Yesu, kuko nimba yigeze kunkorera umuti akabona ko ata byinshi vyabaye uno munsi ngariko ndabaho neza na Kristo. Kuboneza na Kristo si amafaranga n'umunezero dufise muri Kristo. Uwo mugabo rero agomba kumuzana amajini, yambwiye ko negezo kuzana inkoko, nkazana buji, nkazana ikintu bitenazi. Nari bironde ndabibura kuko nari imfuvye n'uburyo nari mfise. Nibuka ko ari we yatanze amafaranga kugira ngo ndabirondere. Wenyene ari amafaranga kandi ari wagomba ko. Nubira cantangaza nkibaza ugo rukundo bari ku mupfumu, nibaza ko umwansi yarazi. Si imwe mu nawe nyene ifise ukungene naho nyene baza gutahura abantu bamenye yuko inyuma y'ikibi cyose abari umubi agira akazi nyuma. Muri ico gihe rero arankorera ivyo yankoreye byukuri. Iyo ntambwe ya mbere yanyije mu busambanyi bwinshi. Sinovuga ko yanyije mu kumenyekana kunini, ni ibintu naje gutahura mu nyuma, kuko birivuga ngo uwimatanije n'umusambanyi kazi babaye umubiri umwe. Bisigura ngo muri iyo nzira icambere ninjiyemo n'ivyo. Umva umaze kwinjira ugiye kurondera kumenyekana n'ubutunzi, waharonke n'ibindi byinshi wasanze vyagutse, nimwe mu busambanyi yinjiraniramwe n'ibindi bitandukanye. Yes, cyane bibi, kuko muze vyinshi bo kwibaza ko naronse byiza, ndemeza ko naronse bibi vyinshi, no bimwe bimwe abantu babibona bakavyita vyiza. Umuntu aravuga ngo ivyera vyose subufu nacoka irera. Ari abantu babibona ivyera, ariko urumva ko nivyari vyiza muri ico gihe. Maze gukora nawe iyo miti, ego haboneka ibintu kanaka bisa n'ukumengo biciyemwo. Nabambwira abantu ngo shetani aguha n'ukuboko kw'iburyo akakwaka n'ukuboko kw'ibubamfu kugira ngo ugire inyota gusubira kurondera ukuboko kwe kw'iburyo, abandanya kugumiza mu bwami bw'urupfu. Maze gukorana n'uyo ndamenyekana gato, canigira mu vyo gukina amasinema nayo nyene amareresi amafilme. Urumva uriko uramenyekana, bimwe bakwemera biriko biraba. Bimwe biriko biraba. Maze kwinjira mu vyo vy'amafilme, mpurayo n'umuhungu yitwa Juma, ndamuvuza izina kuko niwe muntu wa mbere nabyo ubutumwa bwiza. Ubarakijijwe. Yego, n'umuntu wa mbere nabyo ubutumwa bwiza byose, kandi umusiri umukozi w'Imana akora ibikorane hari mu bwiza by'Imana. Uwo rero duriye muri yo mugwa wa sinema, aba hafi turagira ivy'amafilme, acambwira ngo ndabona yuko no gufasha. Aca mpuza n'abandi bapfumu, naza kuvuga amazina kuko yarasanzwe yavukiye mu muryango w'abapfumu. Umuryango wose benshi barapratika, barakora ico gikogwa. Niyo rero abambere ntibari babaye efficace, wari uduze ku rundi rugezo, indi dimension yo. Urabona ubuzima kiretse ubuzima bwo mwisi y'umwiza n'ubuzima turimwo bw'umuco tuma tunyotegwa buri munsi kuduga kwindi ngazi. Burya umuntu agera ahantu akumva ko yoduga handi. Tuvuze mu bikorwa by'Imana bien sûr, tuvuze mu gukorera Imana, umvugishwa uno munsi gace numva ko ejo nevugisha neza. Sigura ngo si imwe mirahari, biboneka byose vyavuye mu bitaboneka nkuko bizi, kandi ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi, ari rero bava mu bubi baja mu bundi. Ico gihe rero acantwara nawe nyene ahandi. Uwo wundi nawe nyene ivyo yankoreye ni nka vya bindi vyo wa mbere, we gusa yarongereje kwibindi ambwira ngo bagende bandonderere imyavu yo kumayarara, kuko kumayarara ngo nahantu abantu bose bagenda babishaka batabishaka. Bisigura ngo bafate amazi bayavange n'ivyo. Cyo gituma nakubwiye ko abantu bava mu bubi baja mu bundi. N'ikindi numvise uvuga yuko wewe yagutumye inuma. Yego, warundi rugezo rwo kuguruka, umwe tugurukira ku mababa n'ukuma, bose uburyo bwo kuguruka. Yego, uwa mbere yakoresheje inkoko, uwa kabiri yakoresheje inuma. Mbega bazikoresha iki? Barayikerera bakasuka amaraso ku mutwe, bakasuka amaraso yo ku mutwe. Gusa nabambwira abantu amaraso y'inuma ntakiza gripe, ntakura umuntu ahantu, ariko ari amaraso y'umwagaza atagira agasembe. Haleluya, aduha ubuzima. Okay, muri ico gihe rero arankorera imiti yiwe. Ico gihe uwo twahuye nawe ibindi vyisa kuri we nuko yatanguye kumbira yuko no mufashiriza abo avura, kuko mu madaimoni ntibasa. Urabona twebwe muri Kristo daimoni tuyirukana mu izina rya Yesu. Biratawuritse yuko Yesu Kristo ni imhemu nini, ni imhemu nkuru irengeye izindi. Tumuvuze izindi zose zirafukama. Mu bapfumu rero nabo nyene niyo forme bakoresha. Sigura ngo umuntu aje afisa kadaimoni gato bamagara daimoni nini. Sigura ngo ugiye gufashwa ashoboye kwibaza ko yafashijwe, ariko
ako koko bamusigiye indi dayimoni nini, ahubwo iyo nini bamusigiye izokora ibibi binini kuruta ivya mbere. Ariko muri Kristo iyo umuntu bamusengeye ni Kristo Yesu yakira. Oh my God, uwo Yesu rero yakiriye azomuha ivyiza biruta ibi yabayemo. Numva hariho isano rinini cyane, isi imwe ukungene umwansi akora n'ukungene ijambo ry'Imana rikora barakopya, gusa bo bagenda mu bubi natwe tukaja. Yes, ico kintu ngomba kugitahura kuko erega wo shetani bavuga shetani yabaye mu ijuru. Ega shetani mubare vuga kino kintu, shetani son père spirituel était Dieu. Kuko naundi muvye yarafise gusa afata ivyo yigishijwe vyiza asa kubikoresha bibi. Sino ninde yamuforme, ninde yamuhaye, ninde yamugize, ugomba ko akoresha iki? Akoresha ivyo akuye he? Ivyo yabonye hariya gusa acaza gukoporora mu nzira mbi, abantu bakisanga mu ngorane. Ico gihe rero uwo muntu ari abadayimoni bitwa yuko ari abadayimoni bakeneye kunezerezwa mu tuvyiniro mu mabwate. Ico gihe rero je kuko nari umustar namufasha kubatwara abo bantu barimo abadayimoni kugira ngo ngende kunezeza abo badayimoni muri boîte. Simwe miri iragutse cyane gute nabanezeza gute twinjirana n'umwana mukobwa wo Murundi ariko ari mu dayimoni kenshi izakunda kuja muri boîte n'abadayimoni bitwa abadayimoni b'ikizungu ngo kumukizwa cyayumva gutya. Ari gihe usengera umuntu dayimoni mu gusohoka ikavuga igiswahili, ari gihe usengera umuntu dayimoni mu gusohoka ikavuga ikirundi, nimba ivuga turabavyeyi b'ikirundi, ari rero n'abandi b'ikizungu basohoka bavuga icongereza. Muri ico gihe rero abo kenshi bavuga icongereza bakunda cyane kuja mu tuvyiniro. Rero nk'umuntu rero narinzwi namufasha ico kintu kuko nibuka ko umupfumu kazi twakoranye bwa kabiri weho etangiye no kuma amafaranga kuko byace bitangura kuba nk'ibintu byo gukorana karakazi mu yindi nzira kuko agomba ko nja kunezereza iyo daimoni mu kavyiniro muri boîte yategerezwa kunywa. Muri ico gemba nicaranye n'umukobwa wo Murundi avuga iki Murundi kazavuga ikirundi neza, mukanyo iyo daimoni yinjiye igatangura kuvuga icongereza nkamenya ko daimoni shitse igakora kw'ibiyeri igasaba amarura nkamenya ko umuzungu yinjiye. Ni simwe mu ndiko ndavuga hama muri ico gihe nkayinezereza ivyishaka ubwo buzima nabwo butangura kuba bubi kuko nibuka ko kenshi abantu bambonye ndiko ndatamba ntambana n'uwo mukobwa urumva ko atamba nk'umuzungu ko ni daimoni. Urabona uyu mubiri dufise, uyu mubiri ni housing ni kuvertire ubisanzwe umuntu ukuri ari ndani naho umuntu Kristo azotwara mu ijuru. Urabizi ko kino kibibi bazogihamba kizosubira mu ivu ariko umuntu ukuri wo duharanira ni nkemo yacu da inamane bangeza avuga ngo uwindani uwo windani rero avuyeyo hakinjira indani daimoni ugiye umuntu acakora ivyo daimoni yokora. Tugira rero ngo uwo mukobwa wo Murundi kazi amaze gukugwa mu hakinjira daimoni yatamba nk'umuzungu kazi byose byaca bihinduka ururimi n'ikicongereza. Nibuka ko abantu baza kumbwira ngo eba mzee ya usiga office aba vacanciere wewe yes kuko bo bumvise icongereza ubona intamba ariko aratamba nisi isiraruhisha n'ivyayo hama bo tukagira ubwo nabaye ubwo buzima rero ego vy'ukuri ushobora kubwita byiza kuko muri uwo mwanya uri drogue uri kuranywa ariko ugeze ahantu ukicara wenyine kuri yumvira numva ko ubuzima butoroshe, numva ko ubuzima buri mu gahinda. Ariko kandi amahera iwabona ari karinjira. Amahera yinjiye ni aca guhumuriza kuko ni aca unyuze izindi zoga ukabona okay ndonga abakobwa nkeneye inzoga nkeneye ukaca usanga uri kuraryoherwa ivyo barako nari ngira umusore jeune bwari ubuzima bunezeza umujene. Rero twarakoranye ivyo tukorana igihe kirekire cyane. Nibuka ko nyuma y'uwo mwenye kumenyekana cyangwa muri Afrika y'Epfo ndavuze mu ncamake muri Afrika y'Epfo nari ngiye gukora spectacle ama concert yo kumera z'umwaka nico gituma intango z'umwaka n'amankuru bikorane bikomeye kera na cyangwa ama spectacle. Ico gihe rero ndiko ndakora ama spectacle nibuka ko turi Durban nakoze spectacle z'abantu tugenda Cape Town tuko turava Cape Town nibuka ko nari mu ndege uva Cape Town nja Durban ndababara mu Rubavu mukobana mu Rubavu ndababara cyane ku buryo navuye mu ndege nashoboye guhaguruka igihe nije nkomeye mu gihe nashoboye guhaguruka tugenda kwa muganga basanga tangwa na fisi umuganga cyavuga ngo reka bampime sida nibuka ko yapimye ariko sinasubiye gutora inyinshi kuko nzana ari gutora refse ubwoba burya cyakira ruhisha isira ruhisha hama gusa nibaza ko agifise resultat nuko nazo nigeze nja gutora nasiyo kwipimisha amasego kizwa hama ajeje wapi nguma ngwaye niho acaza umukobwa umwe twagendana iri yaje kugira ngo bandanye ivyaha ariko asanga ndi mpe oblique kuko mu guhaguruka nagenda ku ruhande gutya
atana kimwe wabaye aca njana rero ku mupfumukazi araho wahariya muri Afrique du Sud uwo rero turakorana na byinshi arambwira ko hari abantu bandoze isi n'isi nyene ambwira ko hari abandi mbona byinshi novuga kuko amakuru yambwiye ico gihe narayemeye uno musi sinoyemera kuko amakuru nemera ari ryo jambo ry'Imana gusa ico gihe yambwiye abandoze n'ibiki acambwira ko yobinkuramwo nibuka ko mu kubinkuramwo yambwiye ko kurondera umubindi muri Afrika y'Epfo n'ikintu cyamaye kigoye ariko turaronka ambwira ko twogenda ku makaburi kumva mu ijoro kugira ngo nyimatanye n'abapfuye kugira ngo sesubire kurogwa nibuka yuko nkiri ngaha ari umupfumu yigeze kumbwira ngo bagiye gufata igitutu canje bagihambe mu Tanganyika niko bavuze ngo kugira ngo ugomba kundoga jewe azobanze gukamya Tanganyika umva ko nari ndisi yuko atano mazondo shetani n'umubeshi n'escro umva ndozwe hariya byaranchanze ndavuga bandoze guteka ni batarakamya Tanganyika kandi Tanganyika ikiriyo n'amafi akikugwayo so ico gira acambwira ngo ni byiza uko jana kumva kugira ngo ashobe kumatanya n'abapfuye yego ambwira ko mfata umusaraba nandika amazina yanje nce mvuga ko mpfuye I know birafise igicapo gisa na cakindi cyo gupfana na Kristo ukazokana nawe yes nakubwiye ko shitani nyene mubeshi agerageza gukoporora ico gihe rero ndafata umusaraba ndandika gusa ndibuka kwigiye nandise ku musaraba ko mpfuye nkahamba nacengira umutima w'igikoko umuntu wese anshavuza ngaca numva ko no mwica umutima wari ubwicanyi nibuka umuntu ntoye amafaranga kugira ngo nduhuke naca niyugarana nko mu modoka ngabona ndiko ndamukuraho ubutumbutumbu kugira ngo nduhuke mu bisanzwe impemu nari nayihamvye ico gihe rero ndabandanya nkora ivyo by'umuziki hariya muri Afrika y'Epfo ndakora album yari indirimbo abantu bise ko ari nziza cyane yego ariyo n'indirimbo yitwa Mafesti Love yamenyekanye cyane irimo ko umudamu yari umudamu umwe mu ba police bakomeye Dirba cyo bibaza ni gute uyu muntu yashoboye gutambisha umudamu w'abandi yambaye ubusa mbona ari mvuye ku makaburi kuko nanyene yari mu barozwe kugira ngo ashobore korosha ivyo nariko ndakora muri yosi ndabibamo rero ubwo nibwo buzima bubi nabaye mu buzima bw'umuruho mvuge ko narindushe yego kugira ngo niruhure naranywa inzoga kugira ngo niruhure nagenda mu busambanyi ariko ni wari umuti inzoga n'umuti minota 3 weje kukuvamwo usubira muri vya vyumviro kandi biza bigwiriye ngo diamond ikuvuyemo ngo uri kura bigwiza yego rero coge nibwo buzima nabayemwo bw'umuruho muri Afrika y'Epfo yego ndamenyekana indirimbo zirasohoka uramenyekana mugabo dushe cyane icamfuka niyo 6 nyene ama message suguje iwe ni wa kwanza okay kacha umva ni morale ofite umunezero ari cyo bita umunezero na morale umunezero n'uyu dufise muri Kristo dafise cyo hagaze ko turiye tutariye turaryohewe turi kwikinga turi mu modoka turaryohewe ofite niturindiriye ivyo ngaha cyane dufise aho turaba dufise inzu dufise aho turiko turaja uneto umunezero ariko bijya ni morale unyoye inzoga ugize morale barakubwiye ko ukomeye ugize morale umva biratandukanye cyane n'ubuzima umunezero na morale biratandukanye naho bihuriye amen urabivuze ngo muri Kristo Yesu ngo hari umunezero dufise shaka rero utubwire neza ngene vyagenze uri mu buzima nk'ubwo onye kugira ngo uno musi tuguze nka prophet wahuye gute na Yesu ko n'ubuzima menga uragoye kuvamwe na hantu mengo wamaze gushika deep mu bintu by'umugwanizi murakorana cyane byoroshe twari tukuzi mu Bujumbura waruzwi kuva turabana bato twaguze twumva suguje none ubu byagenze gute ni mwahuye na Yesu gute uyu mugabo rero iyo akeneye umuntu ntabwo uko abigenza gusa kiretse umuntu amwangiye kuko avuga ngo ndadodora ubugurura ndinjira yego Kristo numizigirwa ngeze mu Bujumbura ndakora ama publicité indirimbo promotion uko bisanzwe ko narizi gukora promotion ndavuga reka ngende gukora promotion muri Congo imbere uko ngendere gukora promotion muri Congo niho hatangiye kuba igitangaza ca mbere kuko je na FC cupa iryo cupa yarimo magufa y'umuntu iri mu ibende gipande c'ibendera by'u Burundi yes n'amavuta n'amabuye 12 akuwe ku nkengera 12 zagize gisagara byasigura iki amagufa ahari kiziga baragishengerera nurinda gutanga ubutumire ari kiziga bariko no gira tendance kuja kukiraba so nisiga amavuta rero y'amagufa nkuko kiziga nari kiziga si nkuko nari kiziga barico ama ibendera ko ari kugira ngo shobore kumenyekana mu gihugu hame impande z'igisagara kugira ngo winjira wese amenye gusuguje tisheke Obama wari so okay bo nikora ko nyene biba ngombwa ko subira gushinga inaye rimwe ko ndayishinga numva arimo tuva musozi bo okay ariko ni ntaye
duhamagariye kubikora kugira ngo dutange intsinzi sino byo kuba bishoboka nayo kubona aracecetse sinari kuvuga uko bamunesheje gushinga intare. Yes, amaraso y'umwagazi n'ijambo ryo gushinga intare kwabo bakunda intare nyene ca twiheba. Oh yes, thank you Lord Jesus, I love you. Amen. Okay, muri ico gihe rero umva ngeze rero muri ubwo buzima bwo gukoresha iyo cupa ngomba kuja muri Kongo, biba ngombwa ko nicara nsanga mvuze ngo mana mfasha ngenda amahoro. Umvirize neza, apana Yesu, mana mfasha ngende neza, kuko ndi umwana yakuriye mu ishengero muri Katolika ari muto, akanuko ubumana karagumye, ariko izina rya Yesu ryo urumva ko rifite indi dimension. Cyasanga imbere uko nkunda gufata igihe ugomba kuja muri Kongo ntiwafata umuduga canke indege. Nafata umuduga, nagomba imbere ko mfata umuduga nasanze nicaye ku gitanda kavuga ngo mana inconsciemment vraiment, kuko iyo mana nari mperutse kwivuga. Iyo mana wahamagara yari imana yo mwijuru canke zari zindi. Nibaza ko uco gihe bwari ubwoba bw'urugendo umuntu uri umuntu tu akarigina umuntu agizwe n'ibihimba bitatu, ari impwemu, ariyo umushaha, akabaho n'umubiri. Ega ari umubiri uvuga uno mubiri wagize ubwoba ntiwagira accident, uno mubiri ari umubiri kandi usoma information yuko imana ibaho deja ari information impwemu ishoboye gupfa nabi, ariko umubiri ugumenya akantu kanaka ugeze kumenya, kandi umubiri ugumana ubwoba cyangwa ibigumbagumba. Muri ico gihe sanga vuze ngo mana maze kubivuga ndavuga ngiye gufata icupa ko nafise iryo cupa arimo amagufa abantu, ndavuga none urifata gute kandi beje kuvuga mana avuga areka mbenda rireka ngangende iryo cupa nani ndarizi yuko urikora ko atari jewe, sigura ngo aje kurikora ko nabi yategerezwa gupfa kugira ngo nayo nyene igitutu cyo kirikorere nabujya ari ifise izina ry'umuntu kuko barimaye apfuye umuntu, uwo muntu niwe yitwa iryo cupa. Ico gihe rero muri birebire tuvuga mu ncamake, kandi umuntu ariko aravyumva ni umva ubwoba tuko turavuga kugira ngo umenye ko shetani uba ntacashoboye. Vuze ko atacashoboye ndi kuvugana n'umukristo, ariko ko umuntu adakijijwe shetani amutwarana gose. Ariko twebwe turi babandi Yesu yavuze ngo ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Rero tudufise ivyo birenge, shetani afite amavuta. Icyo gituma nubwo bikigutera canke ndaza amavuta ya shetani, amavuta yo gukandagirwa. Tudufise amavuta yo gukandagira umwese akinira kuri poste yiwe. Okay, muri ico gihe rero ncangenda rero muri Kongo. Ngiye muri Kongo ntivyari vyoroshe, nashikiye ku muntu yitwa Kianza. Kianza yari umugabo afite studio, muri iyo studio yiwe yayikoze nk'umukozi w'Imana, agomba gufasha abatarakizwa ngo bakizwe. Muri ico gihe acareka abisi nabo nyine beririmbemo, urumva ko yakora byose. Nanje nacishikirayo nk'umuririmbyi w'isi kugira ngo nkore indirimbo. Cyasanga madame we yagiye Goma, acambwira ngo ko yagiye Goma nurondere hotel, reka ufate iki cyumba kiri hafi ya studio, nanje nca nimukirayo dukora indirimbo. Kumbe Imana irandonde. Muri iryo joro je nkahamagara amajini kuko warahamagara kugiye twe dusenga mu ijoro nawe warahamagara. Umuntu wese ahamagara umwami wiwe. Cyo ge nahamagara amajini. Ariko wibuke ko muri icyo cumba ndi kumwe n'uhamagara Yesu. Daimoni rero zigira ijambo aho umwami atari. Nicyo gituma umufuma ashobora guhamagara abazimu bakamuza mu mutwe akavuga ivyo ashaka. Ariko yicaranye nanje nashobora kuhamagara imizimu kuko ikivuga ngo Joshua aratumara. Urumva ko muri icyo gihe nanje nahamagariye abadaimoni atariho. Nabahamagara Imana. Hama wacu umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri ndarota indoto. Je ni mu ndoto nabonye yuko nguye gukizwa. Muri iyo ndoto ncambona umuntu ariko arambwira ngo ujye mupfumu kazi mukorana, yarakuboshe icambere nari ndabizi. Ndazi ko umufumu mukoranye ni 50-50 50 aragufasha yifashije wowe ivyo ukora bimwinjirize kuko navyo biriko birakwinjiriza. Cyambona muri iyo ndoto ngo ndiko ndondera umukozi w'Imana uwo nyene turi kumwe, ngo namubwira ngo ngomba ko mbohoka imbere yuko ndamushikako. Cyambona mpagaze kuri podium ahantu kuri stage, cyambona abantu benshi. Muri abantu benshi ncamana je ndiko ndavuga ngo na Imana ihinduye ubuzima na numashoboye kugusubiza hasi. Nije ndiko nivuga muri iyo ndoto. Ariko muri iyo ndoto rero nabonye ndi kumwe n'imbeba zibiri, nibaza ko nije nari imbeba ya gatatu, kuko ishusho y'umuntu imana ishusho y'Imana ariko arashobora kwitakaza, kuko Yesu yabyujya mudamu ngo imfungurwa z'abana nitwo zihimbwa, ni kubera ko yaramaze gutakaza ishusho. Nanjye urumva ko nari natakaje ngeze kumbeba noneho. Hama mvuze ivyo cha mbona ndikanguye ndavuga izi ndoto z'abaporoti zivuye. Mva deja je umubiri narizi ivyo nkeneye, ndoto irambyiye ibintu kandi urabonye ko ari ivyo baporoti. Nabonye ko nibaza ko ari umuporoti yabizanye twari turi kumwe, ariko Imana igukenera. Imana ni Imana iraryoshe. Imana ndasengeye umuntu ariko aranyumviriza. Imana ikeneye imufatira hari hose mu izina rya Yesu. Hama ndasohoka nk'umuntu agiye kugira petit besoin ngarutse cyasanga ndafukamye je nyene, kuko indoto urabizi iyo umuntu arose indoto ivuye ku Mana ariyo sentiment yumva, ari ubwoba cyangwa ari umunezero. Burya ubwoba bwangumyemwe no nirengagije kumva yuko atari indoto gusanzwe, hari message kanaka. Ndafukama rero
mu gufukama nsanga ndiko ndihana nandika no muri telefone Yesu ndakwakiriye data ndakugarutseko mwe mwirangura inyobora uko nyene meje kuvyandika ya Imana igukenera gukeneye meje kuvyandika ndicara ngaho umugabo yarafise programme yo kuja gufata filme turajana ariko aje gufata filme cyane uko umuntu nigeze kumenya kera yabaye muhira yari umukizwa twaramutwenga ari umujene aja kuvoma amazi tukamutwenga cyenda mwibuka abana nyene ngaho Bukavu ko nari Bukavu ncangenda kumuraba ndamubwira ngo viriza je nakijijwe aratwenga ko afise dread mahereni ipantaro binini je nakijijwe ambwira ngo okay tugira iki ndabwa jewe sengera bijya bidayimoni nibinyice kuko narinzi ivyo nasigaje muhira arasenga hama jagura n'ujya mugabo yaje gufata amafilme ndamubwira ivyabaye cyo mugabo aranezegwa turasenga niyo nacana ha rero mu Burundi cyamva ko bitari vyoroshe nje ahantu nasize icupa iryo cupa narinzi icyo gyokora baramaze kugira alliance na n'umwasi yes n'umwasi amaraso bagushije ko ni iryo cupa ndarisanze mu nzu byari none mfata vyoroshe ndondera ibihuzu kugira ngo ndariterure ndarishire hanze iryo joro nararanye ubwoba kandi nivyo mu ijoro ryose byaye binigagura urumva ko nako ndabivamo ama Yesu nawe narinzi neza narinzi ayo makuru neza wari ukivyinjiramo yakugendeye mw'ijoro mu ndoto utazi nazi neza uwo mwami nakirembwa kwera ubwoba nacena ndikira umupastor kanaka umujyango mu Bofred abwanda keneye ko tuvugana yansanganyishuye ngo afise inama ndavuga n'Imana iranyase none wasigaye komfa muri ino joro ngira petite sœur ndamaza petite sœur nta shengeruzi acabwira ngo ngahe hepfo ari ishengero ko naba mu Kibenga ari ishengero rya Plein Evangile ndavuga nararibonye igihe kimwe cyo genda ngiye gukora ivy'imiti kwitanganika ndaribona ndavuga ndarizi mu gitondo canzindukirayo ngezeyo nicaye inyuma sinashaka no kumva bariko baravuga narizi ko ntegerezwa gura n'umupastori munini kuko nzi kuko nyene mvuye mu bintu bigoye ntegerezwa gura n'umuntu kuvyumva uri mu isi bazango ni ubuvyibuhe cange n'inkomezi zikora kumbe ni ryazina n'umwana w'imyaka 5 arivuga neza ashoboye komora shetani cyo giro nca nicari inyuma nca mbona uko aravuga ubutumwa yari umukozi manetwa Diacre Guillaume ndabona ko ari muto kundusha ndavuga uyu haza kina jeune uyaza kosa kwikwegera amana mu ijuru hama mu nyuma acaraza arambaza ni sawa ndabwaje ngene pasteur acantwara kwa apotre ngeze yo sanga nanyene yagiye sanga mama apotre mana mu ijuru ndavuga vya bintu rero karabaye nyuma nabishobora reka tuvugana uko nyene ko maze gushika namubwira ivyari ivyo ambwira ivyo ni bito genda n'uyu baragufasha ca mu muhungu witwa Diome n'undi mukobwa witwa Yvonne jiri ndavuga abana bagiye gupfa kuko ubisanzwe uremere bw'ivyo kwihari kuko barungiswe na mama wabo nimba bafanikije navyo nzi kujye navyo narizi nakazi kabo ca turagenda ndabereka kwa kure igicupa nkiri yarya baca bagenda bararifata barifashije aho ndi ndavuga mana mu ijuru bana barapfuye umuntu afise ibanga mu mutima agenda n'abandi batomenye ni Yesu Kristo hama bariko bararitwara iryo cupa je nagendera kure gato kuko navuga ngo ngiye batembagaza kumbe afise Yesu afise ibanga tugezeyo rero ndabona bararifashe barimenye byumva ko narifise ubwo bwoba tuvuga ko finalement Wishetani kumba afise abantu bamusuzugura gutya barabimenye gutya baruzi ko ari ikintu gikomeye cyane itahira mvyivye ndavuga abana natabawe reka kumbe sinamenye vyinshi mwijoro biraniga biraniga mwijoro nako bona ari umujene ariko akuze sinagica mvyuka mu gitondo bwira abantu ngo ibintu vyanize naca mvyuka ndi serie yagiye umugabo avyuka ari serie kumbe byarazi nyine kumva birafata byaranize vraiment hama ngenda mu gitondo kare vyafashije kuzindukira mu ishengero kugira ngo ndabe bajya abantu navuga hafi yo muhira yego ale navuga nimba jewe vyankubise kujya bajya taco vyabaye nibaza ko sa gusanga bapfuye ufite narizi ngeze yo nsanga bose ni bazima bo barigisha je ndiko ndabaraba ndavuga none ibi byabaye niki bo nk'umuntu rero ngaca ndabegera ni sawa maraye neza nabivuga nigorora nari ngiri n'umusani mu mutwe bako nari ngifise imisi ngaye nkijijwe yani sawa twaraye neza mumbwira ibanga jewe mwijoro nuko bwango bikuje ko uvuga Yesu ndavuga okay ibanga narimenye mwijoro sibiye kujyama shetani burya ntamenye umwanya wahuriye ko n'umwami wawe cyo gituma ushobora kuvyuka mu gitondo abadayimoni baza ko baza kukwica ku mugoroba baje kukugaruka ko bagasanga uri protege yahindutse kuko wahuye n'umwami cyo gituma umuntu wese ariko aranyumva nakajye ko kubwira Yesu ndakwakiriye bice bihinduka muri iryo joro rero biraza kuniga nkuko vyara bibikora ukuniga rero ukuniga sanga ndikundigwa nako sisi kunijwijya nyibukije ko bavuze ngo mvuge Yesu yo ndavuga Yesu mbona ndavyutse mbo uravyumva ko kujyama bitari ngombwa muri ico gihe navuze Yesu kwiza mu gitondo Yesu
Oh God, thank Hallelujah. you. So niyo natangiye rero ubwo buzima nangura kugira ubuzima bwo gukunda ijambo just nasiba misa ninjira mu gitondo. En fait mu bisanzwe narikiriye cyane nategezwe kumva ibiko biravugwa. Yo passion nyene yari ufise yo kurondera ivyo niyo wace winjana mu yego nategezwe kumva ibyo koravuga bavuze ngo mizina nibwo ko no gusengera abagwayi abantu baza ko natangiye gusengera abagwayi ntevye oya je numva bavuga ngo mizina Yesu abagwayi barakira naca njya kurondera umugwayi ugwaye iki mizina Yesu urakira nanje jambo narizi je navuga ivyo numva ico numvise naca ngenda ngacaplika ubwo rero guca gucika ubuzima naba mu ishengero mu gitondo arige nagenda mu gitondo ngaca nirigogeza ku mugoroba kubera kuryoherwa yo Yesu araryoshe basha haleluya ngirwa ngaho buzwa ubwo manitangura kunsunika gusoma ijambo ryayo nangura gusoma Bible verse 3 mu gitondo chapitre 3 mu gitondo 3 ku mugoroba ndazunguruka Bibiliya hata kindi numva kumva Yesu wanje wenyene nangura kuryoherwa kubwira abantu ko nakijijwe aho nanditse hose ngavuga kuri Yesu yarangiriye neza bo mu ntango bavuga ngo ni wa musani agomba kurondera success ariko mu nyuma tugeze aho tugeze ubu di prophète by the grace of God iyo umuntu abimbwiye bo ndavuga merci ego urazi ko ari ingabire umuntu wese arashobora kuba prophète Imana ibimuhaye bisigura ngo ubu ndumukizwa gusa umuntu ambonye ndiko ndavugishwa nyita prophète kandi sinovyanka kubera ko abonye ko arico gikorwa ndimo ariko niratira cyane kuba umukristo kuruta ibindi byose kuko mu ijuru sizo kwinjira ngo umuprofeta akomeye zo kwinjira mu mukristo hariho abantu benshi bibaza ati byagenze gute kurumva ni parcours ndende tuyivuze mu kanya gato ariko ndiko ndagerageza kumva uri kuravuga hari isano rinini cyane hagati y'ivyo warimwo n'ivyo urimo ubu kuko nisi y'imwemo rero hari abantu benshi muri kino gihe barondera umunezero mugabo bakawurondera hatariho bakaronka ibitutu vy'umunezero kandi umunezero wabo ukaba ufise igihe kanaka uza kumara ndagomba rero ngo ubunye nka prophète nk'umukristo nk'umuntu yakorewe ko n'Imana iragukura muri bwa buzima ugeza aho ugeze no munsi utubwire nirihe banga riri nyuma y'ubwo buzima n'ubuhe buryohe ni he hantu muhura n'Imana yawe umva umenga umuntu wese uno mwanya abimenye vyofasha ubuzima bwiwe kuko hari abantu bari muri ubwo buzima nyene wabona umenga bageze kure gose n'Imana ntiyona bumviriza n'abanyabyaha bageze kure ariko Imana kujya wavuze iracadodora ku rugi yego cyambere na hantu haba Imana itokura umuntu na nahantu heza Imana itoshikana umuntu cyambere nico cya kabiri ibanga ry'ukuri n'ubuntu ariko niko bwakira ubwo buntu iyo bugutumbereye maze kwakira ubwo buntu bw'agakiza birivuga ngo abamwakiriye nibo bizeye izina ryiwe yarabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nkunda kuvuga ko ntiyabahinduye abana b'Imana yabahaye ubwo bubasha muri bo kubera ko bamwakiriye bugatuma bacika ububasha butuma imfyufyu cika ikivuguto ni power ubwo bubasha rero bwatumye mbona ni wa undi ndimana DJ ariko yaracitse nkuko imfyufu ibona aramata ikivuguta aramata gusa caracitse ikindi maze rero kwakira ubwo buntu ucakurikije no ko abaye gukunda iryo jambo vyo kuri gukunda uwo Yesu kumva ko nkeneye kumubona amasengesho mwanya mwinshi yo gusenga ndakunda gusenga ndakunda ubwo buzima hama ikindi hanagize inyota yo kumva kumara amazi ubwami navuyemwo utangura kuvuga ivyo Yesu ashoboye ivyo Yesu akora nangura kuja kuvuga ku banyeshure kuko nabonye ko ari bambere baza kunyumviriza kuko bari banzi cyane ngagenda mu group biblique ngavuga ico Yesu ari nkabona abantu bako barihana abantu bako bararira ubwo buzima rero uko bwagiye bubandanya ni handi umuntu atuvuga ngo nisanze ngaha gute kuko no kugira ukuntu nisanze ngaha umengo ni ibintu kanaka nashoboye gutumbereza n'ubuntu gusa nagize ishaka etape ntoya Imana yimbyiye gaca numva kwikora genda mu banyeshure ngaca ngena mu banyeshure nivuga ko jewe abungire benshi ndabazi kubera abanyeshure kuko ku mashure niho babona ubutumwa mvuze bakaca bagenda ku mashengere yabo akavuga ngo ari umuntu avuga ubutumwa yakijijwe bagaca bantumira ngagenda no mu pastor atawenzi gutyo bica bitangura gucika ubuzima biraduga nangura kuva mu bikorane vyo mu mashure amashengere atangiye kuntumira nangura kugira inyota yo gukora ibikorane binini gukoresha uburyo bwose noronka ngenda gukora kuri test bikorane nangura gukora ibikorane mu bibuga abantu batangura kuba benshi rero batangura kunyotegwa iyo Mana ibitangaza mbo gusengera abagwayi nguko abantu babizi byo babona sunda kubidondagura barazi ivy'Imana nkoresha rimwe na rimwe n'ubuntu bitangura kuza kugira ngo Imana yishingira intaye ko ari yamamagaye mbere biba ibigoye gato kuko waranzi nka Suguje abonye dikose ngiye kimuga kamuguruka impumye kabona yacavuga ngo ni
Freemason bo we kubera ko atatahura kandi arabatahura ngavuga biratahuritse abonye imwanya muto ariko urabizi umuntu avuye ngano muri ville agiye n'amaguru ashobora kumara 30 minutes ugiye n'imodoka ashobora kujana muri minota 10 bisikura ngo speed ugendana nayo n'Imana shoboye gutuma uronga amaresultat vyihuta ngira ubwo buzima rero ngira ubuzima bwo kubaza n'ubu ndakunda kwigishwa na kino geje shoboye kwiyugarana muri retraite ndiko ndiga nimba umukozi w'Imana yatanze yasenye mazima zindwi yose nk'ugara imiryango yose kugira ngo nige ndakunda kwiga kugira ngo menye ivya Kristo Yesu kuko aragutse cyane Kristo ni munini ibyo tumaze kubona na gace gato ivyo rero uko vyagiye biduga acaba abantu bakizwa ari benshi dutangura gukoranira hamwe muri ville abantu baza kandi ari benshi rero kubera ko bakirizwa muri ya atmosphere ndimwo wasanga kuwa Mungu bataja handi gusenga baza kuri ministere gusa ivyishengero nivyo bintu vya mbere nanga kuko ravuga ngo ya amashengero ni menshi abakijije bazojayo ariko umwami nawe n'umwami yuri kuramukorera kuri ivyo ashaka ndumva ko ndavyinjiyemo mbere narababwiye ngo mwese muri ngane hagire n'umwaza Imana izoza nabishaka bibazo muratanga ishengero avuga ngo sinagire n'umwaza nuko ko twatangiye turi abantu 21 nimvugira ubutumwa kuko je gikuru nuko mvuga Yesu sigura ngo jewe mpaye akanya urabona ndiko ndavuga ukunyene niko mvuga kuri stade ukunyene niko mvuga mpuye n'umuntu umwe kuko ndashobora kuba ndiko mvugana na Paulo umwe shobora kwibaza ngo stade nibo bantu benshi Imana ikugomba kumbe umuntu umwe yitwa Paulo ubyiye ubutumwa azoza nabarenga ama stade menshi iyo shaka rero iguma gutyo Imana agura abantu tugera ku gihumbi bo iriko irakora ivyo iriko irakora ishaka riba ryinshi kubera ko nakoreye mu ma media numva yuko notangura kwigisha mu ma internet nangura kwigisha ku ma Facebook ku ma YouTube Imana rero ikora ivyo iriko irakora ubuzima rero ngeze mu ubu n'ubuzima bwo kuryoherwa Kristo nakubwiye yuko nakindi nakidota nakindi nyumvira ko yoza amen yes murakoze cyane reka ndabashimire cyane murakoze cyane ko twitaba kizire ko nundi munsi muzotwitawe twasubira kubahamagara tuzoza twihuta kuvuga Yesu ndabashimiye cyane twizira ko mwize ibitandukanye kandi yuko ino ntahe igiye gucika igishinga ntahe ko ku buzima bwanyu kibafasha kugira ngo mubandanye mukura mu buzima bwakiza kandi tumenye neza yuko ivyo umwasi vyose yokora ari igicapo akura ku Imana yakoze ku musaraba igorogota mwarahezegiwe cyane rero kubandanye twiga duhingurwa kugira ngo kuri wa munsi w'imperuka tuze tuduge twese Imana ibagire neza aho muri hose amen